Kaze mu kiganiro mupupu ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Nukuri ndasenze Mpwemu Yera wenyene aze asigurira umwe wese amwigenderere nukuri abe ari n'itanguro yo kuyaga nawe kandi kuyaga mubaza nawe akakwishura. Hallelujah. Ni navyo vyerekana ko umufata nukuri ose ayo umufata nk'umuntu umufata novuga guta nk'Imana ikumva yumva ifise amatwi kandi akumva neza kandi ashoboye kukwishura. Ikindi naco nashaka kubasangisha ihishurirwa rindi nuko Mpwemu Yera nahishuriwe ko ari ubushobozi bw'Imana. Nk'ijambo duhagarara ko muri mupupu ariyo nise inkingi muri ivyakozwe n'intumwa rimwe gice 8 aho bavuga ngo niyo ngo hazobaza ku bushobozi Mpwemu Yera. Umva ubwo bushobozi Mpwemu Yera niwe dushoboza, niwe anshoboje basha kuba ndi ngaha ndiko ndavuga ngaha, ndiko ndavuga Imana, ndiko ndashobora gutanga intahe. Ariko kuko Mpwemu ni kimwe kugira ijambo ry'Imana, ni kimwe kumenya ijambo ry'Imana, biraryoshe n'ivyiza turashobora kugura Bible tukayisoma. Mugabo rero tudafise Mpwemu atadufashije tuba basoma Bible nka Bibiliya nk'igitabo kimwe mu bindi canke ntidunatahura kiranatubihira tukabona tukumva tubona yo aha Imana yarisha abantu yo mbega ugasanga ubihaye na interpretation tariyo, ugasanga ubihaye insiguro tariyo, ahubwo bitumye uwegera n'inyuma y'Imana. Ariko Mpwemu Yera iyo umwumvise, iyo umutumiye imbere nuko kubera gusa wamufashe ose, kubera wamufashe ukamwitaho ukavuga uti Mpwemu Yera mfasha mugenzi, mfasha ngire nsome igitabo cyawe, ngire nsome ijambo ry'Imana, kuko ari ngaha kugira ashimagize Yezu Kristu, ashira hejuru Yezu Kristu ijambo ashimagize ashira hejuru ijambo nkuko Yezu Kristu yavuze ati ntazokwivuga ariko azovuga azoshimagiza jewe, ivyo azobabwira azobikura muri je ni vyiwanje. Urumva ntashobora kuzokubwira ikintu gihushanye na Yezu Kristu n'ijambo ry'Imana. Urumva ko aragufasha, n'ubushobozi bw'Imana budushoboza gutahura, budushoboza kumenya Imana koko, kuko niwe azi Imana. Mpwemu Yera azi Imana. Mpwemu Yera ni Kristo muri twebwe. Mpwemu Yera urumva ni bwa bushobozi bugutuma unashobora no kuba utahura, kuko kenshi turakunda kubona umenga ni pastor gusa, ni umupastori wacu atahura afise amahishurirwa n'ibiki. Ariko ndakumenyesheje ko wewe mu Kristo yicare hari inyuma ufise na wewe iteho Mpwemu Yera urabe na wewe urafise ubwo Mpwemu Yera ari muri wewe arashoboye kugusigurira. Gusa ari muri twebwe kenshi mugabo kubera tutamwitaye, kubera dushaka no kumufata minenegwe, niyo yo tuvugisha ntitumwumva canke ntitunavyitaho canke twenyene turabikengera canke tukikengera ati ntidushobora kumwumva. Ariko ari ngaho kugira ni nawe atuma ubuzima bw'ubukristu buryoha, bugira na sens, butuma wumva reka vya bintu nukuri nivyo. Niwe adutuma nukuri, nibwo bushobozi buza buduhindura aho twara abantu badashobotse b'amashavu, abantu bafise amazigo, abantu nuguri baguma bidodomba, abantu babona ibintu uko babibona, abantu basigaye baryoherwa n'ibintu bimwe nyene vy'isi bimwe vyica, imperezo yabo ari kwica, ari bitwica. Akaduhindura, akadutuma dutsinda ishavu, akadutuma tubabarira abatubabaje, akadutuma dushobora kuba mu rukundo rw'Imana, tugashobora gukunda nk'Imana, kuko ngo ivyamwa vyamwemu murabyisomera mu Bigalati 5 igice ca 22 gushika kuri 23 aho bavuga, aho handitse ngo ivyamwa vyiwe ni urukundo, ni umunezero n'amahoro. Muravyisomera ni byinshi, n'ubuzima bw'Imana koko ni ivy'Imana, nico gituma numva nshaka kuvuga ati twabonye ko Mpwemu Yera n'ubuzima bw'Imana, Mpwemu Yera n'ubushobozi bw'Imana, kandi Mpwemu Yera ni ubwami bw'Imana.
mwarabonye mubiravye abigishwa ba Yezu Kristu, murazi ko hari ibintu abatubahuka canke byabananira canke igihe Yezu Kristu yari ahari, mugabo igihe yababwiye ati nimuguma gushika ngo ubushobozi buze, umva Mpwemu Yera aje, Mpwemu Yera azana ubushobozi, baca baraba abantu batagitinya kuvuga Kristo. Wa Petero yihakana Kristo abo wa mbere aja mu mabarabara kumutangaza, bakamufunga agasubira akagaruka agasubirayo. Urumva n'umuriro wumva muri wewe. Nanje kera nari umuntu nkigitangura, numva umenga yo ni ibintu navuga gute, sinzi, umenga ni ibintu nyene kuvuga ngo nguru umukristo nkaba ndiko ndumviriza indirimbo z'Imana, canke nkaza numva nk'umukolega araje wo dukorana araje kumbaza ngo uriko wumviriza indirimbo imeze gute, nkaca mbesha abasha, nkaca nja kuvuga ngo ndiko numviriza indirimbo zo mwisi nyene, vuga ngo ndiko numviriza aba bagira vuga uti Beyonce dufata, kubera numva umenga uyu onye ucumenga simbaye bizarre. Nari nanka kuba bizarre, numva ngifise amasoni yo kwiyerekana nk'umukristo, yo kuba Kristo, yo kwemera koko Kristo. Nawe aho yatubwiye ati uzonyihakana ku isi nanje nzomwihakana mu ijuru. Urumva aho hantu iyo ndahereza byari kuba ari bibi cyane. Mugabo ubu unye ndi umuntu ivyo cyose, umuntu wese ngira ahura gato kugira ngo ndaririmba ndi wa Kristo, mugabo n'ukuri kuko uyu ni Mpwemu abikora muri jewe, ni Mpwemu abishoboje, ni Mpwemu ampa uyi audace, niwe ampa gushira isoni, nta n'isoni bikaba bigitera. Aho ijya mbere wamenga ni isoni, wamenga ni bintera isoni, wamenga ni ibintu byo bimara amaje, ariko ni ibintu biryoshe. Mpwemu Yera tumufate hose yacu. Nukuri kujya Imana yatubwiye, kujya Yezu Kristu mukuza, twaramenye ko haje ngo hazoza umwana, twaramenye n'izina ngo Yezu, baratubwiye ati Yezu. Iryo zina rero twararifashe hose yayo, twararyumvise ati Imana yavuze ati umwana azovuka, ari ryo jambo ryiwe yararungitse ku isi, ifise izina. Niko rero n'ubuzima bwa Kristo bufise izina, yitwa Mpwemu. Ubuzima bwa Kristo burafise Mpwemu. Kristo ni jambo, ariko kumenya ijambo ni kimwe nkuko nababwiye, ariko kurikurikira rero, kurikurikiza kuri bamwe nico kindi, ni kindi kintu, nico Mpwemu aza kudufashamo. Nico gituma yavuze ngo muri Yohana 16 ngo niwe numuhoza numufasha, azoza kubereka ingene mugenda, ingene kugendera mu kuri, azobigisha ukuri, aratwigisha Mpwemu, aradufasha. Ntibiba vyoroshe. Azi usomye Bibiliya ukanuguruka n'amaso kugira ubone koko ivyanditsemo, urabe ubuzima bwa Kristo. Twe twitwa ngo abakristo dukwiriye kumukurikira, tukamukurikiza. Wabona ni ibintu bidashoboka, navyo dushobora, navyo twofa twarashoboye, ariko kubera ubunye haje Mpwemu Yera, umwitayeho ukamubwira uti Mpwemu nukuri muhamagare n'izina, kujya ushobora kuvuga uti Yezu Kristu, vuga uti Mpwemu Yera mfasha, kuko niwe mufasha. Niyo Yezu Kristu yavuze ati ni kuneza yanyu ko ngenda kugira aze, niko yaraze ati je ndi jambo, nababwiye uko bikwiriye, naberetse uko bimeze. Mugabo rero hageze ko mukwirikiza, namwe munkopya, namwe mumbera aba ambassadeur, mumbera abaserukira. Urumva twobishobora gute? Ni Mpwemu Yera. Rero ubu unyereka tureke kumushira mu bicu, vuga uti Mpwemu Yera mfasha, Mpwemu Yera mfasha, Mpwemu Yera ingo muri je, nukuri ndashaka kukumenya, mpa kukumenya. Kandi unamubaze n'ibibazo, ureke Mpwemu Yera nakwiyagishirize kuri wewe nyene, umubaze nibaza kuri wewe. Je ni kiyanshi namubwira ni Mpwemu Yera urashobora gusigurira igituma meze gutyo, igituma ndiko ndi comporta gutyo, kubera iki ndiko nifata gutyo, kubera iki niyumvira ngo ndagusavye Mpwemu Yera mfashe, nshobora gutsindira ishavu. Mfasha Mpwemu Yera, mfasha kugira nukuri dufate nk'ikintu, mfasha mu kazi, ndabona nukuri iyi raporo irangoye, ariko mfasha mu bwenge bwawe. Mu Mana, ubuzima bw'Imana harimo ubwenge, nta na kimwe kibuze, nta na kimwe. Nuvuga Mpwemu Yera n'umuntu ntuzomwaplika gusa, ntuzomuhamagara gusa ngo ni kubera ngo hageze ngo gusenga, ngo nukuvuga ijambo ry'Imana muri Bible gusa. Mpwemu Yera nuwo mu buzima
gose kuko Imana irazi yuko turi ngaha ku isi kandi Imana irashaka ubuzima bwayo muri vyose, no mu kazi kawe, no mu bagenzi bawe, naho uba hose. Haleluya. Imana itugirire neza no kuri tubitahura ivyo bintu.